Nshuti bagenzi ndabaramukije ndabaha n'ikaze ku rubuga rwa televiziyo Renaissance akaba ari amakuru mushikirizwa mu rurimi rw'ikirundi. Umugambwe Sahwanya Frodebu waranse kuja ku rutonde rwo bazohagarikira amatora yo mu 2020 ku rwego rw'intara, ivyo bikavugwa na Frederic Bamvuginyumvira arongoye umugambwe Sahwanya Frodebu. Kubwiwe ngo kwinjira muri urwo rwego no gushigikira ihindurwa ry'ibwirizwa shingiro no gusambura amasezerano ya Arusha. Amenyesha kandi ko abemeye kuja kuri izo ntonde atakindi barondera atari ubukunzi bw'inda. Dukurikire Frederic Bamvuginyumvira. Twebwe twari aho duherukira gushikiriza itangazo itariki 19 twarasiguye neza yuko aho duhagaze kuri ico kibazo twarababwiye ko ukwemera kuja mu mirwi ya seni itegura guhindura ibwirizwa shingiro twebwe ko biba bisa no kutemera no guhakana ico twemera mu bya politiki. Twaravuze ko abantu bacu batujayo abagiyo rero ivyo n'imirimo yabo twebwe kuva kunangushika mu mpera ikintu cyose kijanye no gushika mu bwirizwa shingiro biza babaza kwirukana amasezerano ya Arusha ari cyo twubatse kandi kajyana amahoro mu gihugu umuntu aza kubisambura n'igishikana na gatonya twebwe aho niturimo ababigira nabo nakazi kabo. Mbe none muhanura nk'iki muri kino twebwe impanuro ni zisanzwe Nkurunziza nari cyo guta igihugu mu rudubi, iyo nyota y'ubutegetsi afise nayireke, ibyo aronse si bike, nareke igihugu gitwagwe ukundi maze abanyagihugu nabo baje bagira amahoro, kuko abanyagihugu bagowe ikivumvu ingene barimwo baramererwa ingorane bafise batazovamwo bitewe n'ubutegetsi. Nagira ikigongo reka abarundi batagukundi nabo baba abantu nk'abandi kandi impanuro ndi butanga. Icya kabiri ndi buhanure abantu bariko barahenwa ngo bagikora ntabwo ubutegetsi muri ibyo bintu bagiye kuva mu kanga nta butegetsi burimwo, kubera ko bariko barashwatanisha barabingene uronko mu butegetsi ku nguvu, barabingene ibyo baza mu gihugu. Ivyo ntaco bimaze. Uyu munsi n'imicare haboneka ubutegetsi bwumvikane ko n'abarundi bose bagira amahoro, abarundi bashobore kuronka ibyo bakora bishobora kubatunga no kubatungira imiryango. Nayo muri ibi biri kuma abantu babarinda banyakura utwabo bajana iwabo, banyakura nk'amasiha bajana iwabo, siyo nyishu y'igihugu cy'u Burundi. Ishirahamwe gishinze kurwanya abagwanya ibiturire n'abasesagura amatungo ya leta Uricom rivuga ko riracushinga n'itangwa ry'amasoko mu gisata c'ubutare, aho leta y'u Burundi iriko irayatanga itisunze itegeko na rimwe. Urongoye iryo shirahamwe Gabriel Rufyiri amenyesha ko itangwa ry'ayo masoko ryategerezwa kwisunga amasezerano y'ishirahamwe CIRGL yashizweko umukono i Lusaka, yerekana neza ingene amasoko atangwa mu gisata c'ubutare muri aka karere. Kurikira Gabriel Rufyiri. Kiwe nibaza iyo ni imvugo ya politiki bariko aravuga, kuko nawe narabizi neza yuko ubwo butare atabarundi babwimba, ari abazungu babwimba. Mugabo twibe tuvuga tuti bigomba gukorwa hakurikije amategeko. Ariko aravuga rero imvugo nk'iyo arabaza kuburondera bavuye muri Canada, bavuye i Buraya, bavuye mu Burusiya, bavuye mu Bushinwa. Twibe dusaba yuko baza bakurikiza amategeko, nta kindi dusaba. Rero tuvuze tuti hahinduke iyi code minier, tuvuze tuti ubutare nibutangwe bihakurikije amategeko, sinumva ikosa umuntu abagize, nta kikosa na rimwe umuntu abagize. Ivyo turabivuga kandi zogoma tubivuga. Nabo iyo bariko baragira ico no kwita communication politique nibayigire, mugabo bamenye yuko ata communication politique ishobora gusubirira amategeko. Kandi ivyo tuvuga twe turavyemanga. Nyamba hari umuntu ashobora kwibaza yuko ashobora kurya ibintu by'igihugu abantu bose bagahora, barashobora guhora uno munsi mugabo ntibashobora guhora igihe cyose. Hanyuma ikindi kintu abantu twoshira mu mutwe nuko burya ivyo dukora umunsi umwe bizobazwa kandi bizovugwa, nkuko babivuga mu Kifaransa l'histoire nous jugera. Ngo bitagenze uko icizere gisigaye ku itegeko rishobora kwemezwa vuba rishira hose ntare mpuzamakungu izo bifise ububasha
bwo gucira imanza abazoba bagirizwa ibiturire. Gabriel Rufyiri akabona ko ari intambwe idasanzwe ko n'icaha cyo kurya ibiturire gifatwa nk'icaha gihanwa nk'ibindi vyaha byari bisanzwe bizwi n'ubunyene kurikira Gabriel Rufyiri. Uno munsi nta muntu ashobora gukora amakosa ngo aje ngaho ngo asinzire yibaza yuko ibintu bishobora guhera gutyo. Ntibikunda kuko uno munsi si uno munsi si yose yo mu myaka 10 canke 20 iheze. Nico gituma Uburundi bwarinjiye muri ya masezerano mpuzamahanga yo kurwanya igiturire. Twese turabikurikirana turabijamwo, arico gituma ajya amasezerano mpuzamakungu ubu bamaze kubona neza yuko ibintu bijanye n'ibiturire ndabahakaruro nk'izi infraction zijanye ibi vyaha bijanye no gutunga bitagaragara iyo bakuye ubutunzi, ibi vyaha bijanye no kuterekana iyo ukura ubutunzi, ibi vyaha bijanye no kunyegeza ubutunzi ico bita blanchiment de capitaux, ni ivyaha musanzwe ubu bigiye guhanwa ku rwego mpuzamakungu. Ku buryo rero mbere mu nama iheruka igirindwi yo kurabaho ibyo kurwanya igiturire bigeze ku isi, bemeje neza yuko ibijanye n'ivyo twita mu gifaransa les crimes, no kuvuga ivyaha byo ku rugero mpuzamakungu, ivyaha bijanye no kurya ibiturire hamwe no kunyuruza amatungo y'igihugu ari ivyaha biriko birafatwa ku rugero mpuzamakungu. Rero mu minsi ya vuba cyane abantu bariko barakora amakosa, ndimeza neza yuko ayo makosa ejo bazoyabazwa, kuko benshi barasanze neza yuko abantu bakora ayo makosa y'ubusuma ari busanga baja no mu bintu by'ubwicanyi, ari busanga baja no mu bintu ibi byo guhonya ibintu n'abantu, ibi twita les crimes contre l'humanité, usanga ataho ushobora kubitandukaniriza. Nico gituma rero haciye haba amasezerano yihariye kandi hakazoba n'amasentara yihariye. Dusozere amakuru yacu mu bivugwa n'inkino. Imigwi ibiri mu rukino rwa football ihuza abarundi bahungiye mu gihugu kibanyi c'u Rwanda yarahuye kuri uyu w'Imana kugira bakine bongere baganire banashira hamwe ivyiyumviro nk'abavukanyi b'abarundi. Iyo mirwi ibiri ikaba ifise amazina ya Bwiza na Buyenzi, naho hari n'abanyarwanda bifadikanije n'izo mpunzi muri urwo rukino. Abarongoye iyo migwi bavuga ko ari ukugerageza kwegeranya abarundi kugira bahure baganire kuko bava mu makartier atandukanye w'umuji wa Kigali, nkuko tubibwirwa na mugenzi wacu Rodrigue Ndikumwami. Umugwi wambaye imipira itukura n'umugwi wa Buyenzi, naho umugwi wambaye ubururu n'umugwi wa Bwiza. Kuri wa Mungu iyo migwi y'abarundi bahungiye mu gihugu cy'u Rwanda bakinye urukino rwa nyuma bita finale. Iyi migwi uko ari ibiri mu ntango y'urukino yerekanye ko ifise ubuhinga bukomeye. Ku munota ugira 10 urukino rutanguye niho umugwi wa Bwiza winjije igitsindo ca mbere ku ikosa ryagiriwe iruhande y'izamu rya Buyenzi. Umugwi wa Buyenzi ntiwatevye kwishura ico gitsindo kuko ku munota wa 20 ico gitsindo cyo kwishura niho cabonetse. Igice ca mbere kikaba cyaheze iyo migwi ibiri inganije ibitsindo 2-2. Mu gice ca kabiri iyi migwi yose ikaba yagerageje kurondera ibitsindo ariko bikaba bitashobotse. Urukino rukaba rwarangiye imigwi yose inganije ibitsindo 2-2. Niho guca bifashisha gutera mu izamu ivyo bita penalty mu rurimi rw'igifaransa. Umugwi wa Buyenzi ukaba winjije penalty 5-4 za Bwiza. Gutyo umugwi wa Buyenzi ukaba rero ari wo wegukanye igikombe. Emile Nibasumba n'umunyamabanga w'umugwi wa The Soccer Team. Umugwi wacu witwa The Soccer Team. Ni umugwi twatanguye haraheza amezi atari make, twawutanguye kuva mu kwezi kwa gatandatu. Intumbero y'umugwi kwari ukuza turabonana, urabona abarundi turi ngaha, twarondeye ikintu kiduhuza, ariko na cyane cyane harimo n'abanyarwanda. Murabona tumaze imyaka irenga 2 turi ngaha, abanyarwanda batwakiriye neza, twashimye ko twokwifadikanya nabo mu gushinga uwo mugwi duhurikiyemwo twese. Uwo mugwi mu bisanzwe intumbero yawo no gufatana mu nda, gushigikirana,
ubumwe uguhanahana ivyiyumviro niyo ntumbero y'uyu mugwi urimo abarundi hamwe n'abanyarwanda ngira mwumvise ikintu ca Bwiza na Buyenzi mu bisanzwe turatunganya inkino nk'izi bamwe bakitwa Bwiza abandi Buyenzi kubera murazi ko mu Burundi ibujumbura cyane cyane abantu babaye ibujumbura murazi ko Buyenzi na Bwiza arizo novuga quartier zivugwamwo cyane ikintu bita umupira w'amaguru si ukuvuga rero ko ari ayo makartier gusa abari ngaha haba harimwo abavuye mu Cibitoke mu Ngagara ku Musaga mu Kamenge mu Kinama hamwe n'abanyarwanda baduhaye indaro ngaha nkuko nabivuze hanyuma umwe wese agacaja agahitamwe akaja muri Bwiza cyangwa akaja muri Buyenzi hanyuma tugakina twese hanyuma tugashira urukundo imbere. Kizigenza w'umugwi wa Buyenzi nawe aratubwira ubuhinga umugwi wakoresheje kugira batsinde uru rukino. Umukino nyene twabwiteguriye tumaze imisi tukora imyitoza dukurikiza n'amabwirizwa y'umutoza no kungena tubwira nta kibazo byose twabikoze urukumva niyo mpamvu kandi twumvikanye nk'abakinyi dushire hamwe tumvikane ntidushwane tumve ibyo umutoza yatubwiye mbona twabikoze nta kibazo. Ishirahamwe waze Soka Team ukaba urangura ibikorwa vyawo ibicishije mu rukino rw'amaguru. Uru rukino rukaba rwabereye Inyamirambo kuri Centre Culturel Islamique. Ni kuri no nkuru dusozereye ko amakuru yacu turabashimiye ko namwadukurikiye naho ubutaha.